ndashimiye Imana iswe kandi ko akaryo kugira ngo mpagarare imbere y'ihanga ryayo. Si ibintu nigera amenyera, si n'ibintu vyoroshe, ni bango rikomeye cyane, kandi shimiye ubuntu bw'Imana. Ndashimiye umuvyeyi wacu yanyizeye kugira ngo anyemerere guhagarara kuri kino gicaniro mvuga ijambo ryayo. Haleluya. Nitugiye kumara umwanya munini cyane ku masaha yagiye, ariko minota mike ndashaka kubasangije umutima w'Imana, umutwaro w'Imana numva muri jewe Imana yandungikanye muri kino gitondo. Haleluya. Haleluya. Turi mu kwezi ko gukayangana kw'inyenyeri, shining star. Niho ngoma mbandanyirize, ni wa Mungu wa nyuma ukwezi. Nibaza yuko twize vyinshi, twumvise vyinshi, ariko no munsi ndaza kugira ico nongeyeko kubw'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Ndakunze kuvuga kino kintu kugira ngo ushobore kugendera mu kintu kanaka nuko ugitahura. Ntushobora kuba mu kintu udashobora gutahura. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nyemere nagira introduction mbere yuko ninjira mu ijambo. Nuko ubuzima hano kwisi n'ubuzima bw'impwemu turakunze kuvyumva cyane, ariko ndashaka gushiraho introduction gatoyi mbere yuko mvuga ibintu bibiri Imana yandungikanye bidufasha muri buno bugingo gushobora gukayangana nk'inyenyeri. Haleluya. Reka badusomere mu Kuvayo igice cya 19 umurongo wa kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatandatu. Kuvayo igice cya 19 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatandatu. Igira udufasha. Kuvayo 19 ku murongo wa mbere. Mu kwezi kugira gatatu Abisirayeli bavuye mu gihugu ca Egiputa, ku munsi wako wa mbere niho bashika mu bugaragwa bw'Isinayi. Bavuye i Refidimu bataha muri ubwo bugaragwa bw'Isinayi nyene, bashingaho amahema. Abisirayeli basagaza ngaho imbere y'uwo musozi. Mose aduze aho Imana iri, Uhoraho amubarira n'ijwi rirenga ari kuri uwo musozi, atuku abe ariko ubarira ab'inzu ya Yakobo, ubwira Abisirayeli uti mwarabonye ivyo yakoreye abanyegiputa n'ingene mweho yabateruye ku mababa nk'ay'inkukuma akabazana iyari. Uti none rero nimwamwumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryiwe, muzomubera inyegu yiharije yitoranirije mu mahanga yose. Uti kuko isi yose ari yiwe, kandi muzomubera ubwami, ubwoko bw'abaherezi, ihanga ryera. Ayo majambo abe ariyo ubwira Abisirayeli. Dusubiremo umurongo wa gatanu. Ku murongo wa gatanu haravuga ngo uti none rero nimwamwumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryiwe, muzomubera inyegu yiharije yitoranirije mu mahanga yose. Ikintu ca mbere shaka yo kutahura, iyo bariko baravuga ngo gukayangana kw'inyenyeri, inyenyeri ugukayangana kwayo ni hofle, hari ahantu kuva. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwemera muzomubera inyegu yiharije. Ikintu ca mbere kigufasha kugira ngo ukayangana Imana iri kuravuga mu ijambo ryayo kuboneke muri wowe nuko ucika inyegu y'Imana. Ntushobora gukayangana nk'inyenyeri utari inyegu y'Imana by'ukuri, kuko hari amasengesho atishugwa n'Imana, atari uko Imana itari ishaka kuyishura, ariko kubera tutafisa canke tutari mu kibanza aho iryo sengesho rishobora kwishugwa. Ko kenshi dufite ishengero dukunze gusenga n'ivyo, ariko nituramenya ama principe y'Imana kugira ngo tubone isengesho ryishugwa. Imana ifise ama protocol, isi imwe ifise protocol ikorerako. Haleluya. Iyo rero udashoboye gutahura protocol y'isi imwe, hari vyinshi bitazoshikira ubuzima bwawe, kandi Imana yari yifuza kubishikana mu buzima bwawe. Ndashaka kubwira ukwegereye ngo hari gicapo Imana ifise ku buzima bwawe. Haleluya. Hano Imana yari kubwira Mose
ikintu gikomeye cyane iri kumuhereza igicapo cyangwa iri kurashaka kumwereka uko ishaka yuko ubwoko bw'Isirayeli bumera. Haleluya. Ku murongo wa 6 dusomera umurongo wa 6. Murongo wa 6, kandi muzomubera ubwami ubwoko bw'abaherezi ihanga ryera, ayo majambo abari yubwira abisirayeli. Uno munsi birababaje cyane ukuntu ishengero vyinshi dukora tubikura mw'isi. Igicapo cy'ishengero uno munsi kirazazanira abantu. Hano hantu Imana iri kurerekana igicapo muri ko murasoma tubandanye ku murongo w'indwi kugira ngo ubone ikintu Imana iri kuravuga. Nuko Mose araza ahamagara abakuru bo mu bantu. Umurongo wa 6, umurongo wa 5 plutôt. Ijambo rya nyuma. Murongo wa 5, muzomubera inyegu yiharije nyegu yiharije yitoranije mu mahanga yose, uti kuko isi yose ari yiwe. Yategerezwa kwerekana ubwoko bw'Abisirayeli ko ari ihanga ry'Imana ritandukanye n'ayandi mahanga. Uno munsi namba turiko turavuga gukayangana kw'inyenyeri, ni ikintu Imana ibishaka gukora mu buzima bwawe kugira ngo bigaragare yuko ufise Imana y'ukuri itandukanye n'abisi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka ko mutahura iki kintu. Ibintu byose ubona hano ku isi, igicapo cyose ubona hano ku isi kiba cyarabayeho mu isi itagaragara. Ibintu byose tubona ko materiel bigaragara amaso yacu birahari mu isi itagaragara. Ushobora kubibona mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 3. Badusomere naho. Ndashaka tugende buhoro buhoro, hama mu nyuma ndaza kuvuga ibintu bibiri bidufasha gushobora kuimplementinga cyangwa gushira habona uko gukayangana Imana yashize muri twebwe. Kuko utegerezwa gutahura ko gukayangana kuri muri wowe hari umuco uri mu buzima bwawe. Igihe wakizwa wakiri umuco wa Kristo muri wowe, ariko ikintu ukeneye kumenya ni gute noshobora gusohora uwo muco nakiriye mu buzima bwanje. Amen. Haleluya. Harageze ahishengero twitandukanya n'abisi. Abashobora kukuraba bakabona ishusho ya Kristo. Abashobora kukuraba bakabona itandukaniro. Amen. Agakiza ufise ni kari cheap. Karazimvye cyane. Ariko ikibazo cy'uno munsi kubwo buzima ishengero rikorera bamwe byatumye isi ishobora kubona ko vyoroshe kwinjira mu gakiza. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo intumwa ukuntu basabana ngo abantu barabakunda ariko bagatinya kuba hagati yabo. Kubera ikibatinya kuba hagati yabo nuko ubuzima bw'agakiza bwari buri share. Kugira ngo ukizwe n'ivy'agaciro gakomeye si wowe ubihitamwo, n'ubuntu bw'Imana. Amen. Haleluya. Ikibazo cy'uno munsi no kumana ashobora kumva yuko biri isi gukizwa, nibiri isi gukizwa. Si ubwenge bwawe ukoresha, n'ubuntu butangaje. Agakiza kave mu maraso y'Umwami Imana yemeye gusesa amaraso. Nta kiguzi na kimwe kingana uko. Nico gituma uno munsi ndashaka ko twiyogura ngo ukanguke mu mutima unusubire kandi kudevaloriza ivy'Imana yahaye valeur. Hari tandukaniro dutegerezwa kugendana nk'abana b'Imana. Aho bakuraho bagatinya, bagahinda agashitsi. Uburemere wakiriye bw'agakiza ntushobora kubugereranya n'ikintu cyaco cyose. Rero ndashaka kutahura ahantu ubuzima bw'agakiza buva. Ubuzima wakiriye buva hehe? Buri sponsorize niki? Source yavyo ni yihe? Kuko hariho gukizwa, hariho no kuba no kugendera mu gakiza. Nico gituma iyo dutahuye ukuntu kwiriye kubaho nk'umwana w'Imana, niho rero abantu bashobora gutahura ati je narakijijwe cyangwa sinakijijwe. Kuko wakijijwe hari ubuzima ushobora kugenderamwo bigakunda. Utakijijwe nubwo wabigusigurira nka information gusa, ariko ntushobora kubibamo. Kuko hari ahantu buva. Haleluya. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 3. Aravuga ngo ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nico catumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka. Nico catumye ibiboneka
hari ahantu biva. Ukwizera niko kutumenyesha. Haleluya. Mu gifaransa no bavuga neza. Aho mengo ntibabivuze neza, ariko mu gifaransa uri kurasoma cyangwa mu cyongereza ni ubona yuko isi tubamwe yavuye mu bitaboneka. Haleluya. Rero igicapo cyose ushaka kugendera menya neza yuko source yabyo ni isi itaboneka, ari isi imwemu utegerezwa kumenya ubikunda uvyana. Niyo condition ihari. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Dusomere mu Barumi igice 8:19. Ndiko ndashaka kuvuga aya maverse ugira ngo dutahure isi imwemu na impact yayo ku buzima bwacu. Murazi kubwo novuga gute isi imwemu iri impacta n'ibintu naturel. Iyo rero umwana w'Imana ukibaza yuko ubuzima bwawe ubamwo n'ubuzima juste ni ibintu bipfa gushika uko nyene, none ntibipfa gushika uko nyene. Hari igicapo cavyo, hari consequence y'ivyavuzwe, ni consequence y'ivyabaye mu isi imwemu. Reka ndabereke yuko novuga gute ivyamwa ijya guye umwembe canke iguye cyangwa icyaco cyose, ijya guye ayo si original. Haleluya. Si original. Soma mu Barumi igice 8:19. Aravuga ngo kuko ivyaremwe vyiteze uguhishurwa kw'abana b'Imana biguhamiye cyane. Ivyaremwe biriteze kubera hariho novuga gute hari ahandi yindi verse ivuga byarabaye subjected, byashizwe novuga gute munsi y'umuvumo kubw'icyaha cyakozwe muri Edeni. Mugareka badusomera ivyahishura Yohana igice 22 byose byamaze kuba restore. Murabe igiti cama akazi kacu. Ivyahishura Yohana igice 22 umurongo wa 2. 20. Kuko ivyaremwe vyagezwe kuganzwa n'ibitagira ikimazi, kandi sibe vyavyigombe, ariko vyagizwe niyageze ko biganzwa bityo. Reka turabe rero Apocalypse chapitre 22 verset 2. Muraba akazi kavyo. Vyahishura Yohana 22 ku murongo wa 2. Hagati y'irango rya wamugwa hakujya no hakuno y'ugo ruzi hari igiti cy'ubugingo cera 12 mu mwaka. Kikera rimwe ukwezi utashe. Ibibabi vyaco byari ibyo kuvura amahanga. Ukuntu Imana yashizeho igiti cy'ubugingo wari kugira ngo ibintu byose vyamwa bigira ico biduhaye. Iyo uri icamwa cyategerezwa kuzana ubuzima, ibibabi vyategerezwa kuzana amagara meza, gukiza, ariko no munsi babiterera ahantu bakabiturira. Niko ndashaka kubereka yuko isi imwemu hari impact igira mu isi garagara, kugira ngo ushobore gutahura ahantu ukorera wowe nk'umwana w'Imana, kugira ngo nube victime y'ibintu byose bano kwisi, kugira ngo ushobore kuganza nk'uko Imana yaduhaye teme y'umwaka. Hari ahantu utegerezwa gukorera. Rero kubw'umwanya ndashaka tuvugana ibintu bibiri bidushoboza kwakaka nk'inyenyeri, kuko kwaka nk'inyenyeri nico kibanza Imana igushiramwo aho ubaho nk'uko Imana yagenegeye yakwiyumvira imbere yo kwikurema. Hari iciyumvira Imana yari ifisige yakurema. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Umuvyeyi wacu no munsi yariko aravuga ikintu gikomeye kandi maze iminsi atari mike niyumvira. Birababaje ukuntu uno munsi ishengero ikintu c'amahera ari ikintu c'ambere kibabaza imitima, gituma abantu bashobora guta ubwoko. Kandi mu ijambo ry'Imana Yesu ariko arigisha yababwiye ikintu giteye ubwoba, abwira intumwa ziwe ngo nimwitwararike ibyo mufungura n'ivyo mwambara. Ntushobora gufungura ikintu utaguze, kandi ntushobora kwambara ikintu utaguze. Sinzi ko hari umuntu ashobora gufungura ikintu ataguze, ntibishoboka. Haleluya. Ariko Yesu ariko avuga ikintu gikomeye ku bantu b'abadandaza. Mwibuke ko Petero yari mu businessman. Mugara babwira ikintu gikomeye, arababwira ngo mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka, ngo ivyo vyose mukeneye bizoba inyungu, consequence.
ni kubera kuno munsi je ndizera cyane ntakekeranye yo kumuvyumviro vy'Imana isengesho ryo kuvuga ngo mpereze ico mfungura canke amahera ntabirimo kuko yagushize hano kwisi izi vyukeneye vyose kandi ifise provision. Haleluya. Ni kubera kuno munsi usuraguringa ushobora kugira amajone ya mezi y'imisi itagira uko ingana uri kusengera ikintu kiri banale gitoya mu bwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ngo inzahabu ni feza ni ivyanje ukavuga yuko Imana ari umuvyeyi wawe hamugakena. Hari mystère inyuma y'ivyo bintu. Haleluya. Reka tuvugane ikintu kigiye kudufasha canke kigufasha gushobora gukayangana. Hari ibintu bibiri nashatse ko tuvugana mu mwanya mutoya cyane. Icambere utegereza kumenya ati ni hehe havuga ukayangana kwiwanje. Turaza kubona example canke akarorero mu Baroma igice ca mbere umurongo wa 4. Abaroma igice ca mbere umurongo wa 4. Turashaka kubona akarorero k'umwami wacu. Ni gute umwami wacu ashoboye gukayangana? Kuko twarize mu ndwi yaheze yuko atamuntu numwe ashobora gukayangana kubwiwe atakintu na kimwe kiriko kiramwasista atakintu na kimwe kimushigikiye. Utegerezwa gushigikirwa n'ikintu. Namushaka gukayangana mu buzima bwawe hari ikintu gitegerezwa gushigikira ubuzima bwawe. Haleluya. Rero reka turabe ikintu cyashoboye gushigikira umwami wacu kugira ngo ashobore gukayangana muri generation yiwe, kugira ngo ashobore gukora icyo Imana yamurungikanye hano ku isi. Yesu ashimwe cyane. Abaroma igice ca mbere umurongo wa 4 kuva ku murongo wa 3 n'umurongo wa 4 avuga ngo buvuga ivyo umwana wayo yavutse mu ruvyaro rwa Dawidi mu buryo bw'umubiri, yerekanywe ko ari umwana w'Imana mu buryo bwa mpwemu yera. Ukuzuka kwiwe kwavyerekanishije ubushobozi niwe Yesu Kristo umwami wacu. Dusubiriremo kandi buvuga ivyo umwana wayo yavutse mu ruvyaro rwa Dawidi mu buryo bw'umubiri, ngo yavya mu ruvyaro rwa Dawidi mu buryo bw'umubiri. Ijambo ry'Imana rikora twereka abantu babiri canke amanature abiri ukuntu ashobora kugaragara. Haleluya. Yatangwa avuga ngo mu buryo bw'umubiri yerekanwe canke yavyawe mu ruvyaro rwa Dawidi mu buryo bw'umubiri. Bandanya. Yerekanywe ko ari umwana w'Imana mu buryo bwa mpwemu yera. Yerekanywe nk'umwana w'Imana mu buryo bwa mpwemu yera. Biratangaje uno munsi ukuntu umwana w'Imana ashobora kuba inyoha na realite ya mpwemu yera. Turabonye ijambo ry'Imana ukuntu kugaragazwa kwa Yesu nk'umwana w'Imana ntivyavuye kubera yitwa Imana, ntivyavuye yuko yavuye mu ijuru, ariko hari ikintu cyashoboye gusponsoriza iyo identity yo kwitwa umwana w'Imana. Hari ikintu cyashoboye kugaragaza ubumana muri we. Kujya wakiriye Kristo mu buzima bwawe hari ikintu gisponsoriza kugaragaza canke kigaragaza ahaboneka ubumana wakiriye muri wewe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Rero iyo umuntu ariko aravuga ibintu vya mpwemu yera utawure neza yuko ni condition sine qua non itegerezwa kuba mu buzima bwawe kugira ngo ushobore kugaragaza ubumana buri muri wowe. Nta kintu ntushobora kugaragaza cyane ushobora kwakaka nk'inyenyeri udashobozwe n'ubushobozi bwa mpwemu yera mu buzima bwawe. Haleluya. Ndakunda ukuntu ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu arongorwa na mpwemu bugaragwa. Mugani yarongowe namwe mu bugara kugira ngo biherere ngaho amaze kumara ijya minsi 40 ngo asohoka yuzuye ubushobozi bwa mpwemu yera. Yesu yarazi neza yuko adashobora gukayangana nk'inyenyeri mu gihe atuzuye mpwemu yera. Haleluya. Kubera iki yategerezwa kuzura mpwemu yera? Kubera igicapo cy'Imana kiri muri mpwemu yera. Ntushobora kumenya igicapo cy'Imana ku buzima bwawe cyangwa ngo ukigenderemwo mu gihe mpwemu yera tabaye umurongozi w'ubuzima bwawe. Igihe cyose uzokwemerera ko mpwemu yera arongora ubuzima bwawe, ico gihe niho azoshobora kugaragaza umuco yabitse muri wewe, kuko niwe source y'uwo muco wakiriye. Kumbura ashobora kwigana umuvyeyi wawe, kumbura ashobora kwigana ikintu cyose ubona mu buryo bugaragara kuko kibaye mu mwanya mwishana, ariko ntushobora kwigana ico mu mpwemu mu gihe mpwemu yera adashoboye kukizana mu buzima bwawe. Amaze imyaka 3 n'inusu
agendana n'intumwa ababwira ibanga rikomeye cyane. Amara iminsi 40 ngo ariko abigisha ivy'ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kandi bari bamaze imyaka 3 n'unusu babona ukuntu akora, ariko bari yarazi neza yuko atakintu na kimwe bashobora gushikako, nubwo baronse teachings iwe canke ukwigishwa kwiwe, nubwo baronse ibintu byose yagera bakorera, mu gihe bataronse ingabire ya mpwemu yera ku buzima bwabo. Ababwira ngo ntibaviye Yerusalemu gushika isezerano bamwumvanye ya mpwemu yera rije ku buzima bwabo. Mwene data turashaka gukayangana nk'inyenyeri, nta wundi aguhereza ugukayangana aruta mpwemu yera. Gusabana nawe nivyo biguhindura ubudasanzwe, nivyo bikuduza, nivyo bigushigikira, atakintu na kimwe gishobora guhagarara imbere yawe. Haleluya. Ico muno musi shengero tukagira ubwo busabane, tukamenya valeur ya mpwemu yera mu buzima bwacu. Hari ahandi hantu twoshobora gushika. Yesu yarazi neza yuko atakintu na kimwe intumwa zishobora gukora. Yarababwiye ngo mfise vyinshi byo kubabwira, ariko nimushobora kuvyihanganira. Kubera iki? Mushobora kwihanganira ivy'Imana mpwemu yera adafashije ubuzima bwawe. Nico gituma rimwe na rimwe ushobora kumva amajambo menshi y'Imana, ariko bikananirana yuko ushobora kuyagendereramo, kuko elemi ishobora gutuma ivyo bintu biba pratique mu buzima bwawe iva kuri mpwemu yera. Turashaka gukayangana nk'inyenyeri nk'uko Imana yabigabiye mu buzima bwacu. Utegereza kugira inshuti ariwe mpwemu yera. Abandi bose bashobora kuguhemukira, abandi bose bashobora kuba hypocrite, ariko mpwemu yera iyo umuzi ukamenya n'ijwi ryiwe ntushobora gutiriganya. Nubwo bose wowe kuvako ubwo mufise umunezero. Nico gituma Yesu yabwiye intumwa ziwe ngo ndabagabiye amahoro atari kwisi yagaba. Ayo mahoro ari muri mpwemu yera. Aho ushobora gutegwa amabuye nka Stefano, hari kugasenga ngo mwami ubababarire. Haleluya. Peu importe position urimo, situation ariyo yose, nta kintu na kimwe gishobora gushekinga umutima wawe. Kimwe mu bintu bituma dushobora kuva muri position Imana itugombamwo ni igihe Satani ashoboye gukora ku ma emotion yacu. Biroroshe yuko ukoroka. Nico gituma Imana ibishaka kukuzanira mpwemu yera, kuko mpwemu yera ni wa maîtrise ama emotion, acika ama emotion yawe, amahoro yagumana, umunezero yagumana, peu importe bigukikuje. Kuko ivyo vyose biza kuhungabanya umunezero wawe bizokwamaho. Yobu yarabivuze muri Yobu igice 7 umurongo wa mbere. Turi mu ntambara nambari ngaha ku isi, ntuzoshobora ku escapinga ico kintu. You will not escape it. Hallelujah. Mu ntambara uzokwamamwo nta yindishwa. Hallelujah. Ariko ndashaka kukubwira ikibanza ushobora kubamwo ayi ntambara atakintu na kimwe gishobora kugira ubuzima bwawe. Abwira intumwa ati gumi Yerusalemu, gumi Yerusalemu. Petero ndazi kuri umunyabwoba, waranyihakanye gatatu wirahira, ariko gumi Yerusalemu, kuko hari ikintu kizoza ku buzima bwawe kizotuma ushira amanga, umvugire kandi benshi bakizwe. Impamvu ugira ubwoba mwene data y'ubuzima nuko hari kibanza utarashikamwo. Shika muri ico kibanza. Niwemere ko Satana kwe. Murazi ikintu Farao yagiriye abanyegiputa kugira ngo ntibasubire kandi kwiyumvira kuva muri Egiputa canke amajambo Mose ariko arababwira, ngo yabahaye ibikorwa vyinshi kugira ngo babe busy. Iyo niyo strategy ya mbere Satana akoresha, aguhanda busy, ukore cyane wibagira ikibanza Imana ikugombamo. Haleluya, haleluya. Isoko y'umuco wawe ni mpwemu yera. Icya kabiri shaka kurangirizako, hari ikintu energy, sinzi uko nabivuga mu Kirundi, energy ituma umuco wawe uguma waka. Nico nita ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana muri Matayo igice ca 4, badusomere Matayo igice ca 4 turangiza. Matayo igice ca 4. Buno Yesu aduganwa na mpwemu mu bugaragwa ngo ageragezwe n'umugwanizi.
amaze iminsi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje abona gusonza. Umugeragezi aza kuri we ati ni wabura umwana w'Imana bwira aya mabuye acika imitsima. Aramwishura ati byanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Haleluya. Dusubiramwo uwo murongo. Aramwishura ati byanditswe ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Murazi impamvu ishengero turiko turabaho ubuzima Imana canke ubuzima Imana itatugeneye nuko hari ikintu kiriko kiradutungisha canke kiriko kiratubeshaho kitari muri calendrier y'Imana. Yesu abwira asubiza Satani ngo umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Muri calendrier y'Imana ikintu ca mbere cari gikwiriye gutungisha ubuzima bwawe ni ijambo ryayo. Haleluya. Umunsi umwe Imana igendera Yosuwa iramubwira amajambo akomeye, imubwira ngo amajambo ari muri ico gitabo ngo yarimbure ku murango no mwijoro ngo n'ivyo uzokora vyose bizoshobora gureusisa. Uno munsi biroroshe yuko umwana w'Imana ashobora kumara iminsi n'iminsi, amezi n'amezi atari kubeshaho ijambo ry'Imana. Kandi umenye neza yuko ikintu kiriko kirabeshaho isi uno munsi ni information. Ikintu gishobora gutuma nambe ijambo ry'Imana avuga ngo imitima yacu tuyishire kubiri hejuru aho Kristo avyagiye. Iyo niyo strategy y'Imana kugira ngo ashobore kukubeshaho ubuzima bw'ijuru. Ariko mu gihe ijambo ry'Imana uko Paulo yandikira Abikolosayi igice cya 3:16 ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye. Turashaka gukayangana, turashaka kugaragaza Imana iri mu buzima bwacu, dutegerezwa kubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Nta kindi cyabeshaho Yesu. Ikintu cya mbere cyatuma Yesu ava ku musozi akamanuka gukora ni ijambo ry'Uhoraho. Yarabivuze ngo ivyo mbona data akora ndabikora uko nyene. Ubuzima bwawe uri kurabamwo uriko igicapo cyavyo ukirabira he? Kuko ubishaka utabishaka nukora ivyo wigombeye. Hari ikintu gisunika ibintu vyose ukora muri buno buzima. Reka nabibereke Abigalati igice cya 5 umurongo wa 16. Tunyarutse Abigalati igice cya 5 umurongo wa 16. Ndavuga nti mugendeshwe na muhemu niyo mutazoshitsa ibya kamere kanyu kifuza. Bandanya. Kuko akamere kifuza ivyo muhemu yanka kandi muhemu yifuza ivyo kamere mere kanka. Kuko ivyo bihiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba. Hari ibintu bihiganwa mu buzima bwawe kugira ngo nukore icyo ushaka. Nijya volonté uvuga ngo nakoze ibyo nishakiye, si wowe wakoze ibyo wishakiye gusa. Hari ikintu cyako influence kugira ngo ushobore gukora ibyo wishakiye. Haleluya. Ariko Yesu ariko aravuga ikintu gikomeye ngo utegerezwa kubeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Nta kintu na kimwe uzoshobora kugendereramo ngo gifailinge mu gihe cyavuye ku ijambo ry'Uhoraho. Ndashaka wimenyereze mwene data yuko ikintu cyose ukora mu buzima bwawe gitegerezwa kuba support, gitegerezwa gushigikirwa n'ijambo ry'Imana. Birabaje ukuru no munsi iyo tugize umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana abantu bararambirwa bagiyego n'amalouange ijya n'ijimwe ushobora kubiri kurakora mu gihe udakunda ijambo ry'Imana ugakunda louange cyane. Fais attention kuko ubuzima ubamwe nibuva muri louange. Louange ni conséquence. Ubuzima utegerezwa kubamwe ni gicapo ukura mu ijambo ry'Imana. Uno munsi turiko turishushanya n'isi kuko tarindi shusho dufise imbere y'amaso yacu. Nico gituma Paulo yahanuye Abikolosayi ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye. Hari ibintu mwe muyira adashobora gukora mu buzima bwawe kuko udafise ijambo ry'Imana rigwiriye muri wewe. Hano langage udashobora gutahura. Umunsi umwe Yesu ariko aragendera ku mazi kuko abigishwa batari bwashike muri ko kuzuzwa na mwe mugera no gutahura ibyahaye. Bamwisigisigo. Iyo usoma ijambo ry'Imana, iyo ubeshwaho n'ijambo ry'Imana, hari ukumenya Imana ugira muri wewe. Hari gicapo Imana izana igashira mu buzima bwawe. Icyo nicyo utegerezwa kugendereramo.
ntugendera kuri information wumva hanze, ariko ari information ijambo ry'Imana rizana mu buzima bwawe rituma umenya intambuko utegerezwa gukora mu buzima bwawe. Abandi biruka wowe ukagenda buhoro buhoro kubera urazi uri kuraja nimusikana, ariko hari inzira Imana yaguciriye. Ivyo byose ntushobora kubimenya mu gihe ijambo ry'Imana ritabaye muri wewe rigwiriye. Una munsi ishengero rirahendwa kubera tutafise rino jambo rigwiriye mu buzima bwacu. Iyi niyo indication dutegerezwa kugira, itwereka intambuko z'Imana, itwereka ibikorwa by'Imana, itwereka inzira z'Imana. Muri Zaburi wanze ngo Mose yarazi inzira z'Imana, ariko Abisirayeli bari bazi ibikorwa by'Imana. Uno munsi abantu barahamira cyane ibikorwa by'Imana batazi inzira z'Imana. Nibaze ko hari amakopi menshi. Kugira ngo ushobore gutandukanya amakopi na original utegereza kubuza inzira z'Imana. Nta handi umenyera inzira z'Imana atari mu ijambo ryayo. Hahamira ijambo ry'Imana. Urazi kubatizwa si kubatizwa muri mpemu gusa, hariho kubatizwa mu nyota y'ijambo ry'Imana, hariho kubatizwa mu gusenga. Haleluya. Kuko bavuze ngo kubatizwa ni mu gihe uganzwa cyangwa utwagwa n'icyo kirere, utwagwa niyo mpemu. Hari mpemu y'ijambo ry'Imana, hari mpemu yo gusenga ituma udashobora kurambirwa, usenga amasaha n'amasaha. Hari abantu banegrije gusenga amasaha menshi cyane, ariko reka ndakubwira iki kintu ndangiza. Ivyo kujya vya mbere vy'impemu bikomeye ni sacrifice. Ushobora kutabitaho gitangura, ariko uri kuraramiriza imbere ari ikintu muhura naco kigatuma udashobora kuregreta mu buzima bwawe, kigatuma uvuga ati nahisemo neza, nahisemo kuramiriza. Ndashaka twinjire muri uwo mutima, ndashaka dutahure aho gukayangana kuva, ndashaka dutahure igisponsoriza gukayangana kwacu. Niki kibanza nk'umwana w'Imana kuriye kubamwo kugira ngo ushobore gutandukana n'ubundi bwoko. Nihe nyota ukuriye kugira uno munsi, niba kugobere kugenda gusenga. Hari ikintu Imana ikora mu buzima bwawe kigusunika mu vyayo. Reka tuvyaguruke dusenga Imana. Ndashaka wisengere juste iminota 2. Usaba Imana ikuzuza inyota ya mpemu wayo n'ijambo ryayo. Kuko igihe cyose uzokuzura inyota ya mpemu yera n'ijambo ryayo, nta kabuza gukayangana kw'inyenyeri kwawe kuzotegeza kugaragarira bose. Twabonye ibintu bibiri byatumye Yesu ashobora kwerekanwa nk'umwana w'Imana. Icambere yari mpemu yera, icakabiri ijambo ry'Imana ryatweretse ibyo kurya yari afise ku munsi ku munsi, ifungurwa yari afise ku munsi ku munsi. Nihe nyota ufise nk'umwana w'Imana no munsi? Nize mfunguro ufise ku munsi ku munsi? Nigikuri kurafungura ku munsi ku munsi? Ico nico kizogaragaza ugukayangana muri wewe cyangwa kudakayangana muri wewe. Ndashaka wisengera, usaba inyota ya mpemu yera n'ijambo ryayo.